mwese mubandanya kudukurikirana muri ano makuru y'ikirundi twabateguriye, duhera kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru bwatanguje igikorwa co kwegeranya ibiharuro vy'ibikoresho vy'ubuhinga bwa none mu bushikiranganji bwose. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yashizeho intumbero nshasha yo kugwiza umwimbu mu guhindura uburyo bushasha bwo kurima kijambere. Ido nido y'ayandi makuru ni mu kanya. Nsubiye kubaha ikaze. Ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru bwatanguje igikorwa co kwegeranya ibiharuro vy'ibikoresho vy'ubuhinga bwa none mu bushikiranganji bwose. Kurikira Leokadi Ndacayisaba, umushikiranganji mu gutumatumanako amakuru. Igikorwa duhejeje kurangura kuri uyu muhingamo inyuma ya sasita, igikorwa kijanye no gutanguza urubuga rujanye ivyo kwegeranya amadone mu ma ministere canke ico twovuga mu ma institution publique yose y'igihugu, kugira ngo dushobore kwegeranya ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none, byaba ibikoresho, byaba ingene internet dukoresha ingana, byaba ivyuma dukoresha, mbere tukaca dushiraho n'urubuga kugira ngo umuntu wese yashobore kwiyandikisha yize ivyerekeye ivy'ubuhinga bwa none, haba uri ngaha mu gihugu iwacu canke umurundi ari hanze y'igihugu, kugira ngo twese dushire inguvu hamwe, dushire ubumenyi hamwe, kugira ngo tuzoshire mu ngiro wa mugambi wa leta wo gukoresha ubuhinga bwa none mu gihugu cose no mu bisata vyose vya leta. Inyigisho zizobaho, abahinga bateguye ayo ma platform, izi mbuga bazoza baraca mu bushikiranganji canke mu bisata vya leta, kugira ngo baze barafasha abo twokwita aba point focal twari dusanzwe dukorana mu bijanye n'ivyo vya TIC, kugira ngo aho bizobagora gutanga izo done biciye kuri izo mbuga baze babe hafi babafashe. Mbere turanategekanye kuzokwigisha abenegihugu canke abavyifuza, eka mbere na mwebwe abamenyesha makuru, kugira ngo ibibazo bimwe bimwe muri ivyo vya digitalisation muzoba mushaka kumenya canke kubwira abarundi, muzoze murakarihirizwa ubwenge. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yashizeho intumbero nshasha yo kugwiza umwimbu mu guhindura uburyo bushasha bwo kurima kijambere. Vyashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Ingenieur Prosper Dodiko mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ubushikiranganji turongoye bukaba bwiyemeje kuja ku yindi ntambwe y'uburimyi. Iyo ntambwe rero nshasha bisaba yuko duhindura ingendo, tugahindura n'ingene dukora. Ubu rero tugomba duhindura ingene dukora duciye cane cane ku bisata bibiri. Igisata ca mbere ni igisata co kugwiza imbuto, igisata ca kabiri ni ico kurima no korora kijambere. Uburyo rero butomoye, ubwo buryo bushasha tugiye kubushira bice bitanu bikurikira. Igice ca mbere hariho ahagiye gukorerwa uburimyi bwa kijambere, ibyo twita mu gifaransa les zones agricoles, les zones d'intensification agricole. Ibyo rero ico ni igisata ca mbere. Ubugira kabiri hagiye kuba ibigo vyo kororeramwo kijambere, bimwe twita élevage intensive. Ubugira gatatu hagiye kuba ibigo koko bigurizamwo imbuto, dukoresheje abantu bashaka gushiraho uburyo bukwiye, bimwe ahandi mu bindi bihugu bita entreprise semencière. Ubugira kane tugiye guhamagarira kandi abantu bose baba ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu
bafise ubuhinga n'uburambe mu gutunganya amatongo no mu kuvomera imirima. Ubwa nyuma tugiye gusaba rero abarundi bose baba abari hafi canke baba abari mu makungu bafise ubuhinga canke uburambe mu gukoresha amamashine ko nabone tugiye kubakenera. Igisata ca kabiri ni ibibanza bigiye kugwirizwamwo imbuto. Muri ico gisata rero c'imbuto nahone leta yaramaze kwegeranya amatongo bimwe twita les centres semences tugiye guhereza umuntu wari we wese ariko afise uburyo n'imiburiburi bwo gukurikiza ibi bikurikira. Ubwa mbere kuba ashoboye kwerekana ibimenyetso canke byangombwa ko afise uburyo bukwiye kugira ubwa mbere atunganye itongo hama arivomere yongere akoreshe n'imashine kugira ngo ace kuri mu mwanya muto kandi arime hanini. Ubwira kabiri rero ategezwa kuba ari umuntu yiyemeje kuzokurikiza amategeko ajanye no kugwiza imbuto kuko arahari. Hanyuma rero tuzoca duha ikibanza rero ca mbere abantu bazoba bifusemwo uburambe kandi bamaze kubikora. Igisata c'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi cashize ahabona ivyo caranguye ni mu gihe bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga uhimbazwa kw'igenekerezo rya 10 Munyonyo uko umwaka utashe. Ni inkuru twateguriwe na Benoit Sindayigwanya. Guhingura amazi acafuye mu bishobora kugirira akamaro abantu, korora amafi, gukingira ibidukikije ni bimwe muri vyinshi mu vyaranguwe mu gisata c'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi, vyavuzwe na Prudence Bararunyeretse arongoye ico gisata kuri uno wa 10 Nyakanga i Bujumbura. Nkuko mwabibonye ubu turiko turakora ibijanye no kuraba yuko amazi acafuye twoshobora kuyakuramwo ibishobora gufasha nk'ingaburo, ico kikaca gifasha mu bijanye no gukingira ibidukikije hamwe no kuraba ko ivyo byobangamira ibidukikije twobikuramwo igishobora gufasha abantu. Turiko turakora amaproje ajanye no kwigisha abantu dukoresheje ubuhinga bugezweho, ibyo twita teledetection, kugira ngo ico gishobore gufasha mu kuraba aho bikenewe yuko hoba imigambi yo gukingira ibidukikije cyane cyane ducishije mu byo gutera ibiti, kugwiza amashamba. Hari amaproje yandi ariko arakorwa n'abarimu n'abarondezi bacu mu bijanye no gufasha kugira ngo amabuye benshi bita ko atafise agaciro ashobore guhabwa agaciro biciye nko mu gukora amakaro canke ayandi mabuye yo gushariza mu mazu mwabibonye ngaha. Hari n'ibindi turiko turakora mu bijanye no gufasha abanyeshuri bacu kugira bashobore kuba bafise ubumenyi bukwije mu byo gufasha mu iterambere ry'igihugu. Twabwiye yuko nk'ubu turiko tuyumvira ingene twoteza imbere ibisata nk'ibijanye no korora amafi, kurima ibizinu, kurima byo twokwita nka amasazi ashobora gufasha kuvamwo ivyofasha mu kugaburira ibitungwa, ibijanye imisiba nayo nyene irafasha kugaburira ibitungwa kandi igafasha no mu guhingura umwavu ufasha gusubiza uburyohe isi no mu mirima. Naho biruko n'ingorane zijanye n'ico gisata ziribonekeza, aho ni nko kubura uburyo, abakozi bakwiye. Intambamye dufise nababwiye yuko twifuza gukora byinshi, mugabo hari ibyo tudashikako kubera uburyo mu bijanye n'inyubako ntizikwiye, ibijanye n'abarimu n'abahinga ibyo navyo ntibikwiye kuko turafise nk'abarimu batera bakura bagena mu karuhuko k'izabukuru, mugabo tudafise ababasubirira. Ivyo rero bikadutuma rimwe na rimwe hari n'amaprograme dushobora gusanga ariko akorwa nabi kandi yari amaprograme afitiye akamaro kanini igihugu. Ikindi ni kijanye n'uburyo kugira tukore iyi migambi yacu twifuza gukora. Murabona bivanye n'amikoro y'igihugu ngira ngo amahera turonka kugira ngo adufashe gukora iyi migambi n'amahera adakwiye.
twe dufata ko adakwiye twifuza yuko yokongerezwa. Tubibutse ko ishigwa ahabona ry'ivyaranguwe muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuhinga ribaye mu gihe kuri uno musi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga usanzwe uhimbazwa kw'igenekerezo rya 10 Nyakanga uko umwaka utashe. Inserukiragihugu intamba mu rugamba ku ruhande rw'abagabo n'abakobwa barabandanya imyimenyerezo bitegurira inkino z'igikombe c'isi hamwe n'igikombe ca Afrika. Ni inkuru twateguriwe na Jules Verne na Kimana. Imyimenyerezo mu giserukiragihugu intamba mu rugamba bakina umupira w'amaguru ku ruhande rw'abagabo irabandanya mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo kurondera itike yo kwitabira igikombe c'isi kizo mu mwaka wa 2026. Izo nkino zizobahuza n'ibihugu vya Gabon na Gambia. Hakaba hamaze gushika mu gihugu c'u Burundi abakinyi bagera kuri 7 harimo na Irakoze Donasiano yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bakinyi bakazohurira mu gihugu ca Tanzania ahazobera izo nkino. Ku rutonde rw'abakinyi batumwe ko n'umumenyereza Etienne Ndayiragije, Jospin Nshimirimana akaba atazoboneka kubw'ikibazo cyo kubura impapuro z'inzira visa mu rurimi rw'igifaransa, akaba yaciye asubirirwa na Mohamed Amis atari kurwo rutonde wari wahamagawe bwa mbere. No ku ruhande rw'umugwi serukiragihugu w'abigeme bakuze bakina umupira w'amaguru barabandanya imyimenyerezo bitegurira urukino ruzobahuza n'igihugu ca Algeria kw'igenekerezo rya 30 mu kurondera itike yo kwitabira igikombe ca Afrika kisabara mu gihugu ca Maroc. Umumenyereza mukuru Olivier Niyonga akaba atazira mutombora hamwe n'icegera ciwe Berize Ininahazwe akabajanye n'umugwi w'abigeme batarenze imyaka 20 abariko bitegurira urukino ruzobahuza n'igihugu ca Leta Iharanira Rusangi ya Kongo ruzoba kuri wa gatandatu igenekerezo rya 11 Munyonyo mwaka 2023. Urundi rukino bakaba rufise kwigenekerezo rya 17 Munyonyo uwo mwaka. Izo nkino z'umugwi serukiragihugu w'abagabo zizoba kwigenekerezo rya 16 n'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa Munyonyo umwaka 2023 kazotangura gukina n'igihugu ca Gambia. Mama Shamsi, mbega wewe uhembegwa he? Je mpembegwa muri BHB. Murakituririye mwoba. Hari kuki. Urumva BHB iri kiratanga ingurane yitiriwe Fyaturira ku banywanyi bose bo mu bisata bitandukanye bahembegwa muri BHB. N'ubu umaze guhembegwa y'ukwezi kumwe gusa. Kubera kubesha. Kubesha. Iyo ngurane yitiriwe Fyaturira ishika ku miliyoni 10 ikarihwa mu mezi 12 ku nyungu ntoyitabaho kandi mu kuyironka ni mu munsi umwe utarenga nturenga. Uzi n'amakuru ngira nakiyo ngurane Fyatura amatafari nari nkeneye je ncikisha ko ayo kugura ibikoresho by'abana no kubarungika ku mashuri. Yo iciyumviro ciza cyane ahubwo abantu mwamenyanye na BHB muzopfa mujya banywanyi ba BHB muhembegwayo nyaragasa musabe iyo ngurane yitiriwe Fyaturira mu Fyature abana bari mu buruhuko baronka ico bakora munabacagurira n'amafaranga y'ibikoresho vy'ishure. BHB uburaro kuri bose. Amakuru tuyabandanirize n'ayandi avugwa hanze y'igihugu. Abantu 29 barasize ubuzima abandi bagera ku 300 barahunga mu gihugu ca Somalia biturutse ku myuzurire y'amazi. Iyo myuzurire y'amazi ikaba yibonekeje ahanini muri Afrika y'ubuseruko. Ingaruka z'iyo mvura zaribonekeje muri Ethiopia aho abantu bagera 200 basize ubuzima, muri Kenya 15 bakaba barapfuye. Igihugu ca Somalia mu gice cyo mu manuko ushira uburengero carakozwe ko n'imyuzurire. Muri ico gihugu imiliyoni 17 z'abahaba batunzwe n'uburimyi n'ubworozi kikaba kitifashe neza biturutse kwihinduka y'ikirere. Kuva muri Gitugutu gushika muri Munyonyo 2026 imyuzurire y'amazi itari imenyerewe yarahitanye abantu barenga 140 bahitanywe n'amazi canke ikiza ca malaria. Mu gihugu ca Madagascar indwi imwe imbere yuko amatora y'umukuru w'igihugu aba, indongozi zimwe harimwo uwurongoye inama nshingamateka, abarongoye amashengero barasavye ko amatora ahagarikwa inyuma yuko habaye imigumuko yahagaritswe hakoresheje ivyuka vyokera. Abantu bashika kuri 16 akaba ari bo bakomeretse. Bamenyesha ko bishobora gutera umutekano muke, ingwano n'ubwicanyi. Kuri inkuru duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye
kuba yashikiriye ageze hagati tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru bwatanguje igikorwa co kwegeranya ibiharuro vy'ibikoresho vy'ubuhinga bwa none mu bushikiranganji bwose. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yashizeho intumbero nshasha yo kugwiza umwimbu mu guhindura uburyo bushasha bwo kurima kijambere. Naha duciye turangiriza amakuru twabateguriye, tubashimire mwebwe mwese muhandanya kudukurikira, dushimire abadufashije kuyatororokanya, muhandanye mugira ibihe vyiza.